Bakunzi ba JCTV twongeye kubaramutsa tubaha ikaze mu kiganiro c'inkino aho tugiye kurabira hamwe bimwe mu bigiye kuba mu nkino za UEFA Champions League aho umugwi wa FC Barcelona ugiye gukina match retour n'umugwi wa Inter de Milan. Umugwi wa FC Barcelona utagira umukinyi wabo Barde n'umukinyi wabo Girekunde mugabo hagati aho Lewandowski akaba yagarutse. Harry Kane yarayatwaye igikombe ciwe ca mbere mu mateka yihiwe aho ibirozi benshi bamushirako canke inyatsi benshi bavuga ko afise umugabo Harry Kane yaraye azisezeye. Umugabo Vesa Company nawe nkumumenyereza yaraye atwaye igikombe ciwe ca mbere mu mugwi wa Bayern Munich. Turaza guca mu mugwi wa Manchester United aho tubona abakinyi benshi iyo bavuye muri uwo mugwi baca bamera neza iyo bagiye. Turaza guca ku mugabo Anthony inyuma yo kuva muri Manchester United yakiniye inkino 65 akayitsindira ibitsindo 5. Ubu mugwi wa Real Betis akaba amaze gukina inkino 20 afise ibitsindiro na assist 4. Turaza kuja mu mugwi wa Liverpool inyuma yo gukomerwa amashi n'umugwi wa Chelsea mugabo ugahabwa icubahiro cyo kuba watwaye igikombe. Mugabo umugwi wa Liverpool ukaza kuvuga ati defend bituraba. Umugwi wa Chelsea ukaza kubatsinda ibitsindo 3-1. Umugwi wa Liverpool ukaza kwikura icubahiro bari babahaye. Aya nayo ndi muri kino kiganiro sindi umwenza ko bandi kumwe na mugenza anje Salon. Ndakuramukije Salon. naye ndakuramukije. Uguwe neza? Meze neza no munsi. Kibaye no munsi umeze neza navuga. Shamutwe ni fresh kabisa. Naye ndabona mu maso story boneka neza ubona cyangwa hariho umuntu ariko arakwitaho muri no minsi tarambwiye. Wapi nta muntu ahubwo nuko umukinyi wanje Harry Kane yaraye atwaye igikombe. Hariho umuntu ariko arakwitaho. Kabisa ahubwo Harry Kane yaraye atunezereje cyane nk'abakunzi b'inkino yo gukina inkino majana 28 adatwara igikombe ariko akaza kubishimangira. Biboneka ko ni kimwe mu bintu byogira ico bitwigishije mu buzima. Kuburyo mboni usura muri kiye nkuko baraga kwafi karaconze maso cyane kuko abantu benshi turaba umupira ku buryo bwo kwiryohera mugabo umupira tuze turaba tukuramo ivyigwa. Inkuru ya Harry Kane yebere umusheri inkuru ya Harry Kane ko bwabo nta kintu yoba yagusigiye cyo tuma wumva umeze neza mu buzima bivanye n'ibihugu uri kuracamo. Byo n'abantu bakunda umupira ntibwo kwifuza yaho umwataka afise travail nk'ijya mu kibuga ya asezera ta trophy nimwe individual atwaye. Nta muntu n'umwe bitaye biryoheye, nta muntu n'umwe akunda umupira bitaryoheye kuko ahari ndibaza nta banse benshi bariyo kwa Bayern Munich, nta banse benshi bariyo. Niyo mpamvu twamwipfuriza kuri bijya ahubwo na rushirizo gukora azatware n'ibindi kuko ku myaka afise performance y'amagore afise n'ijya trophy yaratwaye ntibingana. Ahubwo dushaka arushirizeho nyene gutwara byinshi. Byo bikwigisha iki mu buzima? Bikwigishije iki mu buzima kuba umujwera amaze sezo zishika muri 6 atagikomba atwara? Ni giki wobwira abantu ko kwigira muri no nkuru ya Harry Kane? Ikintu byanyeretse ni kudacika intege mu bintu no gukora ikintu ubona gikunda muga abo uri kuragikorera bataravuga ati araduhaye ako gasongero kanyuma. Ni kudacika intege mu byo ukora byose bikore. Hari umunsi bizokunda ni competitivity mu bintu byo byose. Gumana ingufu, gumana umwete, umunsi n'umunsi bizokunda. Birumvikana umugwi wa Bayern Leverkusen nyuma yaho ngarije n'umugwi wa Freiburg ibitsindo 2 ku bindi. Umugwi wa Bayern Munich bagiye kuba utwara igikombe cyawo muri sezo 13 zikurikiranye. Igikombe cyawo kigira 12 kikaba igikombe kigira 33 cha champion ya Bundesliga. Harry Kane atwara igikombe cyawo cya mbere. Kingsley Coman akwiza titre ziwe 13 ibikombe 13 kuva abaye professionnel. Amaze kureka gutwara igikombe cha championnat sezi mwaka uheze. Vesa Company bamwe tuvuga ko ariyo titre yiwe ya mbere nk'umumenyereza na wateshwida siyo titre yaje ya mbere kabisa. Kingsley Coman novuga yuko mu mwaka uheze niwe mwaka yabuzemwo igikombe cha championnat kuko aho yaciye hose haba muri Paris Saint-Germain ibikombe arabironka. Gusa mu mwaka uheze ingene Bayern Leverkusen yamaze sezo yose ubona iri unbeaten byashize ku gitutu Bayern Munich aho na Harry Kane yarazi ngo aje gutangura atwara ibikombe muganti byakunda.
Bayern nibo bibikombe bamenyereye kubitwara ahubwo abantu twari turindiriye ni Vincent Kompany ni Eric Dabe na Harry Kane nabo barayi barose cyambere biboneka neza yuko Bayern mu Budagi ifise ingufu zisumba izayandi ma equipe aho ubona ibikombe 33 bya champion iyikurikira ifise ibikombe 9 Freiburg urumva ni yaramaze kugarantisa yuko igikombe cyo muri champion nta equipe yo mari imyaka 3 irikira bitwara yo Bayern tari mu kibuga na itari kirigaragaza Bayern yo ni wa mujyi wabo barabimenyereye wemeranya na Vincent Kompany avuga ko afise ibikombe bibiri inyuma y'igikombe yatwaye na Burnley badunga cha championship muga abandi bakavuga uti itrophy yawe ya mbere itwaye niyo trophy ni ya championship utegeza kwishira makobera ni competition yemewe iri valide icyo twovuga ubwo icyatwaye atwaye cya gikombe kimurikira ari we wese avuga ati Vincent Kompany yaratwaye iki gikombe kuko cyo muri championship hari abantu batari interesse no kuba ngo yaratwaye igikombe ari muri Burnley ahubwo bavuga ati banamuzana yuko polemique yavuze yabaye wirukaye umuntu nka Tuchel afise Ligue des Champions afise championnat zo mu Bufaransa muga uzanye Vincent Kompany ni from nowhere nta na hamwe twari tumuzi muga abara umupira disitire serte yuko Vincent Kompany kubitwara ari umukinnyi yarabitwaye muga igikombe cyo muri championship sico yovugira ko nubwo hari icyo ufise wewe uvugira kuri ico ufise muga igikombe cyo muri championship sico yokwereka abantu cyo yarakwiye gushima oya sico kuvugira ko muri Bayern nubwo bavuga ati natwaye Premier League natwaye Scudetto natwaye iyi bavuge yuko bazanye umuntu ivyo binasanzwe abimenyereye ahubwo ntajya kubitwarira ngaho n'ahandi yarabitwara kujya bazanye ba Tuchel bazana ba Pepe Guardiola ba Carlo Ancelotti ahubwo nawe nyene niyereka abantu nko mwaguza agize nk'icyakora kuri Champions League niho twovuga yuko Vincent Kompany ari yeretse sigeze ko ari iki ko ari umutoza akomeye ntanemeza neza cyane kwijena kuko ntara approve abantu ni nk'abatoza bakiri batoya kubgawe gutwara Bundesliga muri Bayern ni ibintu biri simple nta si achievement ikomeye je no mvugira kuko Bayern raba imaze sezo 13 twara titre muri ico gihugu urumva ni nta competition ihari sezo 13 ifise titre 12 urumva nijya mu mwaka wese nta muntu yabikeka twevuye ko ubwo twokomera amashi Bayern Leverkusen yagize iki ya profise muri bwa bwiza bwa Bayern itwara nico gikombe irakiyaka birumvikana tuvaho dukubitire mu gihugu cy'Ubwongereza umugwi wa Chelsea wishura ibyo wakorewe na Liverpool muri 2015 mugabo Liverpool yo baza kwitsindira Stamford Bridge bavuga ngo kujya no kwishura kujya no yari rero no mwaka imyaka 10 nayo ije kwishura Conor Palmer inyuma yo kumara igihe kirekire adatsinda atsinze igitsindo kibaye cya gatatu mu mwaka wa 2025 umva ni contre performance y'umwaka uheze kuko mu mwaka uheze yabaye umukinnyi mwiza wo mwaka mu Bwongereza anafasha Chelsea gupusa ku mwanya yegera imbere tunabona ni wa mukinnyi umwana ari tarantiwe turavuga ati uno mwana uko biri kose muri ya Chelsea tubone amahirwe abana ari naco kiyikoze kuko Chelsea no mwaka nta muntu wo kuvuga ati tuve ngaha tujaha ni naco babuze ni naco birukaniye muri shop cete navuga ati jewe nkeneye elements 3 zigizigiti experience zimfashirize bano bana mfise bagira iki batware muga akore Palma uno mwaka muri 2025 ntari wa mukore Palma twari dusanzwe tumenyereye yaratanguye gutwereka Kevin kuronka amagori 19 muri Premier League uba watanguye kwereka muri makuba weretse abantu yuko uri umwataka akomeye naho mwaka ukurikira baravuga ati ugiye arosaye uno mwaka mbere bimeze gute ni nayo fresh dugira kore Palma yaramaze match zitana ataratsinda abari bose basutengura bavuga ati mbe Palma yabuze iki ni Chelsea atari nziza cyangwa ni kore Palma ari mubi gusa no munsi Chelsea ntiyamubereye nk'ivyo kuko ego ntiyatsinda amagori gusa travaye yo twarayibona novuga neza kore Palma aho travaye ubo nk'ivyo atanga afise umwataka ameze neza wa mwataka ari efficace imbere y'igol abaronka amagori kuko akiriye uburyo bwinshi mu kibuga mugabo ntitugira ikintu tubona ndazi nawe wovuga kore Palma uburyo
uburyo yubatse Chelsea novuga yuko itwaye na Cole Palmer sinze nkapfuye wawe wombwira ati niwe yubakiye ugiye kubiraba Chelsea yubakiye kuri Cole Palmer kuko niya atari mu kibuga urabona sanse yiwe niya hari hubo hari n'ivya Keya ukavuga ati habuze abo bafashanya gusa we ibiki yabikoze kujya kwa Mohamed Salah we ubona hari igihakuru ukabona ati Mohamed Salah yakoze me abandi ntibamubereye neza birumvikana tukiri muri Chelsea nyene Christophe Nkunku inyuma yo kuvugwa muri Manchester United mu kwezi kwa mbere no mu mugwi wa Bayern Munich umugwi wa Chelsea wamusize ku isoko muri iri cuvuga ati umugabo Christophe Nkunku iricara ategerezwa gusohoka aho nyuma yaho agiye kumara hanze yagize imvune izomumaza hanze hagati y'imisi 10 na 15 amaze kuvunika kenshi kuva yaza turabe ingene yaje ari wa mu Christophe Nkunku bavuga ati turaronse umukinyi mwiza muri Ligue yanabaye nomine mu bakinyi b'umwaka mu rujya bamugora yabaye n'umukinyi yabaye nomine mu bakinyi bariko baraduga bakiri batoya yarajemwo yarafashije Ligue ibintu bikomeye kuyikarisha muri Ligue des Champions kugera kure gufasha abandi anatsinda muga ubu ingene yakina muri Ligue sibwo buryo bamuhaye wewe yakina nko playmaker muri Ligue ani permeta gukinira ku ruhande muga muri Chelsea bavuze ati tumuzaye nk'umwataka do point full strike azofasha Jackson nawe arakora cyane nubwo abafana ba Chelsea atarabaha byose bashaka muga Christophe Nkunku yo kwicara ngo ntiyo kwicara bashyire ngo Nicolas Jackson abafana bitotombe bavuga ati wari gudushiriramo baramuhaye umwanya biranka novuga yuko abakinyi Chelsea kuyo muri Ligue muri yaranzaye na timu we na biranka yaravuye muri Ligue tuvuga ati Chelsea arose umwataka yarase no kujya muri Bayern timu we n'abanamuhamagara muri equipe y'igihugu tuvuga ati atsinda n'amagori menshi aboneka afasha Ligue banamugura ndibuka yarase no kunabafasha mu mikino ya nyuma ya qualification muri kimwe cy'umunani muri Champions League yaranse kuza kubafasha anaza no kutara imasi za Chelsea abona kuri Stamford Bridge ahagaragara muga aje byaranse twari tutati umuntu aje kwerekana yuko ikinogo cogabanuka ni Christophe Nkunku muga ku mafaranga yaguzwe uno musirete amaze guha Chelsea kumvuna amaze kuyigirira si wa mu Christophe Nkunku twari tuzi muri Ligue abakinyi bakiri batoya iyo avuye hamwe aja muri equipe muri equipe isumbiye yaravuye akaja muri equipe nziza turababona cyane iyo abandanije bakora ntibavunike ni nabo bakinyi tuvuga ati nibo bakazoza muguno munsi Christophe Nkunku azobandanya aja hasi no muri Ligue niyo bagitangura muga hari umukinyi rega Salom hari umukinyi ava muri equipe nkuru ntoya yaja muri equipe nkuru bikamunanira atari uko yagize imvune ahubwo ari uko iyo equipe nkuru imusumba n'abakinyi baraba muga iyo equipe nkuru kipe yakugutse iyo equipe nkuru ikugutse turanabana n'ama transfer ingena vugisha abantu ni naco kuko bakugwa amafaranga menshi kevo ntihoza ku miliyoni 60 ngo equipe ntikwitege ko ibintu bikomeye ni naco kintu kibonona bakugwa amafaranga menshi bakiri bato ku bwawe Gasarumu cari co gihe Chelsea co gusezerera Christophe Nkunku Kevin uvuga ko yari yo sezo yiwe ya mbere atanguye ataravuni bari bakwiye kumureka tukamuraba muri seziza yuko adaptation yoba imeze neza mu gihe atogira imvune je nizera ko Christophe Nkunku yosubira kuri niveau nkiyo yakora nubwo kubganje ico kubganje nka staff ya Chelsea body yose nabajya afata ibyemezo bikuru ubwo bomutiza muri equipe mukeneye yo mu mwanya nko kubafasha Anthony muri Man United ntibana mwizera nta mwanya bamuha gusa turabona muri Real Betis ko ari nipiriye ikomeye uno munsi ubwo Christophe Nkunku araba ahantu yoja agakina ntabwo muyibera kuko turabona Enzo Maresca afite abakinyi benshi no mwagoza ntabwo bakinisha abandi kugeza yuko yaho hariho n'abatari muri Chelsea kandi batijwe bakomeye n'abatijwe abakiri mu migwi n'abandi bazoza babana bati abadushaka kubenseramu uno munsi baguze Giovanni Kwenda bazana Estevao ni nabo bantazoronderera umwanya mu mwaka uza nabo bigiziki bibankiye babatize keve bano bakinyi amafaranga bagugwa
byanse baragutiza barabiki barabe yuko woduza performance nindi migito za ukorondera izijuza amafaranga ntibaze bahombe cyane. Tukiri muri Chelsea nyene umusore Moses Caicedo niwe yarayatowe nk'umujuwere wa saison umugwi wa Chelsea. Uremeranya n'ababikoze? Moses Caicedo novuga ku bwanje Kevin travaya Moses Caicedo no musi nta muntu n'umwe atayibona muri Chelsea. Moses Caicedo ni yapiriye ni ya colonne vertebrale yikorera muri Chelsea. Uzurabe imipira aza gukura muri zone kwa Garide niwe ayigaburira ayiha mediateur bakayiha bataka. Uno musi equipe zifise icyo no kwitwa abakaseye baba pisto baba bamwe baza gufasha iki ya Ligue ya defense. Uno musi Moses Caicedo n'umukinyi mwiza urujya mwanya abamiliere récupérateur no Moses Caicedo no miliere récupérateur mwiza muri Premier League. Kubwanje Moses Caicedo kumutora nk'umukinyi mwiza w'umwaka muri Chelsea navuga yuko ndisi SRT nta kosa baravye travail yakoze niho Palmer iyo Palmer kuko no mwaka weza barabonye ko Palmer yakoze byiza baramushimira. Uno musi Moses Caicedo yagize iki yakoze byiza bamushimiye kuko equipe ra umukinyi bameze neza. Ya birumvikana inyuma y'igenda ry'umugabo azwi ku izina rya Jadon Sancho akacagira saison nziza yagiye, inyuma y'igenda y'umugabo yitwa Rashford akagira saison nziza yagiye, Anthony nawe nyene ageze mu kirenge nk'icabo yagiye afise saison nziza cyane kurusha saison meme na Rashford yaze muri Manchester United. Igene tugaruke ku mugabo bita Anthony. Ese umugabo wa Manchester United ko tubona abakinyi benshi bawuvamwo aho bagiye bagaca bafitira muri Manchester United baburiki muri Man U kuva Ferguson yagenda bagumye muri ca gicutu nyene cyo kuvuga ati aragiye ahubwo tubandanirize kuri bya binini ntibavuze ati Ferguson aragiye ajyanye ivyiwe ni naco kintu kiriko kirakora iki cyakoze kuri Man imyaka myinshi. Twibuke Ralph Frank ni kibamuze na baramuzanye iki baramuze nk'umuconsultant ati turabira ibitagenda neza muri equipe. Yarabwiye ati equipe bisaba ko mu cyongereza bavuga ngo ni kwikorera sajari ni kuzana abantu bakonserite abakani kandi koko siko muri equipe. Yababwiye ati abakinyi fise muri no staff abo sigara muri no equipe n'abakinyi batandatu. Kevin swade y'abakinyi 28 ukavuga wo sigara n'abakinyi batandatu iyo equipe imeze nabi. Twarana nina ikintu Man U uburyo imeze nabi nizo turaraba ati Man U beko ikititwara neza. Uno musi turabe staff ya Man U. Kev Sajimi ataraza nta muntu twatiwe ngo Man U ni Edward nta selective nta administration nziza ari hano nta mu sporting direct Man U urabona ama transfer bakora ubona menga niza transfer ziri mu biturire bazana abakinyi bazi bakoranye equipe umenya ko imeze neza Kev ibifise scouting nziza izana umukinyi ubona yahize igihe n'igihe mukuno cyane hagi yaravuze ati nkeneye degage nshaka onana muri Inter Domia yari ku miliyoni 14 sporting director wa Inter Domia ababonye Man izanye bid yo kumugura bati ni miliyoni 20. Man izo miliyoni 20 razemera ati ni miliyoni 30. Man irazemera ati ni miliyoni 50 ntiruja munsi. Man barayatanga mu miseze niwe yavuze ati nta equipe kwisi tunze nka Man. Twajuze ko umukinyi nkabonana bazoduha amafaranga miliyoni 20 mugaba baduhaye miliyoni 50. Kev wirukanye mu keperi nka David De Gea uzanye onana tubona ivyo yahaye Man ivyo yakoze amakosa 12 ayo makosa muri no myaka 2 ayo makosa De Gea yakoze mu myaka 12 yamaze muri 13 yamaze muri Man cyayibaza kwirukana umuntu yaragifise n'ingufu zo kora no muri Fiorentina hari turamubona ucyuzana wundi muntu wiguriye ngo ndamuzi onana twarabanye hari hose muga tubona ni wa mu onana si onana mubi hubwo yaje mu bintu bidateguye neza Kev no muse Man turavye administration de my equipe Man ni yombi izanye Daniel Schoff bamuguza amafaranga menshi bamwirutse ko muri Newcastle aravuga ati dukeneye bamutanga ko amafaranga menshi Newcastle irangiye ko ati turacamukeneye bamutanga ku miliyoni 12. Kev urumva ni equipe iracyafise kuri yo ntiriyubakira sesagura uno musi kujya kugura umukinyi
na Anthony turi 100 million umukuye kego mukinyi imyaka 20 ukamugura kuri zijya Croix Liberatoire ugashiramwe n'ibeti nitwara neza tuzobongerizi uno munsi Anthony yabandanya amera neza bari ukwize na 7 million kubera iki muri contrat yiwe harimo ibintu byinshi mugatura habe yandi makipe za Arsenal uno munsi Arsenal keve mu myaka 5 Arsenal nta mwaka yigeze igura abakinyi barenga babiri mugatura abona Arsenal iradanangiye ibura elema imwe ngo igiri cyitwa igikombe mugo no munsi muri Man U tubona aho bigeze ni gukubura nta mukinyi mwiza muri Man U uzobona ahubwo bahavuye baba beza keve honsigurira gute ko umukinyi mwiza muri Man U yazama ari Bruno wenyine imyaka irenga 5 nuko yitanga cyane kurusha abandi we wacha atadepandana ku bandi avuga ati Jenzo ukora iyo bica hose keve so kwitanga kurusha abandi ahubwo turabe collectivity ya Man U uno munsi Man U nta system ndoje bafise keve ndakubajije nkawe Man U uvuga yuko bakina ubuhemu nubwoko bw'ubuhemu mupira Man U bakina Man U ni nka Real nta system ndoje nzi bafise ariko Real n'ama transition Real turayibona oya ntaho batanduka uno munsi muri Man yarazana umukenyero wa 3 5 2 ejo ukabona yazana umukenyero w'aba naba ejo ukabona yatanguja mama na ya kane 3 yaranse kane 2 3 yaranse urumva rero Man U yanyu nyene tukiri mu Bwongereza nyene tuje kwa Arsenal muri Arsenal haravugwayo ko umugwi wa Real Madrid ugomba kwisumayo vyanka vyakunda muri irici umwe mu ruti rw'umugongo rwa ekipe William Saliba ora no mukinyi akomeye keve muri ya football moderne uburyo yugobaze ronka gardien mwiza ronka defenseur central mwiza umukaseri ari witwa umenera doje mwiza uronke n'umwataka Arsenal no mose fise umwe mu defenseur central bari muri Premier League biza isifise William Saliba nta muntu nomwe atobura neza ko ari umukinyi mwiza akomeye muri Premier League ariko kuri ya system ya Perez yavuze ati ni zero cost ni kuzana umukinyi attack na kimwe ndamutanze ko ni ikintu gikomeye kuba ufise umukinyi Arsenal no mose fise umukinyi afise contract nto ya Saliba ahubwo ico bobogirira ko ubwoba bavuga ati mbe niya contract yegera guhera azotubabarira tweme kaza chiringito zandika ko umugwi wonyene ushobora kuza gukura William Saliba muri Arsenal n'umugwi wa Real Madrid niwo mugwi wonyene ubishoboye wanashaka n'abakiriyo kuba afise ivyo vya contract erega none nitubona muri defense ya Real Madrid harimo ibibazo bikomeye erega barakeneye mu defenseur muri Real Madrid muri Real Madrid nta barakeneye mu defense biboneka no mu numero 3 ubona ko banarose no mu numero 2 byari kuba byiza banarose no mu defenseur central ivyo ko muri Real Madrid bitakiri inkuru bitakiri kurukuru byamaze kumenyekana aho umugabo Trent Alexander-Arnold yavuze ko igisezerano ya nyuma wa Liverpool nyuma yo kwamara imyaka 20 akabaha vyose ndetse akahatwarira n'ibikombe bibiri bya championa igikombe kimwe cha Champions League gatwara Mondial de Club FA Cup imwe eka nta kintu na kimwe twovuga ko Liverpool itamuhaye ibikombe cyane nko maravuye muri academy ya equipe myaka 20 Kevin ni myaka myinshi uri muri equipe atari uko nyene abafana badashima nabonye bamuteye ivyatsi jeje baturiye bavuze ati hubwo ni wari ukwiye kuguma ngaho wereka karanga mutima ka equipe abandi muga no jeje baturiye bateye ivyatsi umwana muga sigiko washiza bakoze Owen yarakoze byose muri Liverpool muga agenda Cristiano Ronaldo yarakoze byinshi muri Man U Kevin yaragiye nta igihe kigeze Gundogan yaratwaye byose ari capitaine ariko yarabati ndeka nigire nza gushira CV nze kumarira nshire ko signature yanjye yanyuma muri career yanjye ya football uno munsi ni nacyo twavuze mu minsi yaje twagarutseko Real na Barcelona ivyo zubatse ivyo zakoze ziriko ziragaburirwa n'ivyo zubatse kera uno munsi Man nta mukinyi umwe yova handi wajya gukina muri Man ngo twakoze twumva ngo Man yarakomeye Inter Milan uko AC Juventus yo yarangaramye barakubita
Real na Barcelona uno musi zimeze neza zarubatse ibintu vyazo kuko ni club nubwo Barcelona yo yubona Ligue des Champions inyuma muga nta muntu numwe atokwifuza kugira iki gukina Barcelona cyangwa Real kubera iki kine Carrasco ko naziga match ni na club yo ibiharuro byawe bibaye neza icyo bakrase mu gutwara burya ziga trophy individuelle wasanga makinyi yavuzwe umva zirakuvugira gose kuko ziri kwitara uno musi classico nta muntu numwe itavugisha na hehe baramenya ati Real na Barcelona zakinye Real nande yakinye igihugu cyari cyo cyose muga Trent Alexander-Arnold novuga yuko ku ruhande rw'uwanje ntakoze bibi muga ku umufana bashaka wamumuha vyabindi kuko egaragiye nubwo bari bamaze kuronka undi mwana w'umudublire wiwe ntiyotanga nk'ivyo Trent Alexander-Arnold yabaha nubwo nawe nyene yaje Nathan Clean agiye cyo vuga ati mbe kwagiye kwavunitse nindazokinisha mugano yene araboneka ke abakinyi baronkera amahirwe muya iyo umuntu agiye baca umugani ngo umugabo runkunda apfuye Color Bradley yari haje umva nawe nyene ujya mu Petire karonka umwanya ni namwiza Jesse no prefer yuko Liverpool yoja ku isoko ry'umunimiro kabiri ufise Color Bradley ngo ijya kugura umukinya zemje ufise umwana nkoje ahubwo ni rabo ukuze wawo ndi asa n'uwegeye imbere gatoyi azozaraza Bradley bamwe integra buhoro azomenyera nk'abandi ya birumvikana umusore Alexander Isaac akwije ibitsindo 23 muri Premier League akoraho rekoro ya Arna Shearer wa Newcastle abaye umukinyi wa mbere atsinze ibitsindo byinshi muri season imwe muri Premier League umusore ari mu kazi kose Alexander Isaac novuga yuko ni mwataka aramaze keve iyo ubonye mwataka amaze season zibiri kaje ku ruhande rwanje novuga aba yamaze kwereka isi yuko ari wa mukinyi akomeye atari uko byanka muri equipe imwe gusa ndazi nawe urayizi ahandi yo bagezeho bitwara neza Alexander Isaac aramaze kwerekana yuko ni mwataka akomeye Newcastle yikoreye akazi da gukora mwataka akomeye muri Real Sociedad Ramos equipe ziko zirashaka kuza kumutwara ku mafaranga menshi mugabo bakora akazi bakagera bakaronka Big Four mu masezerano yabo biranditse yuko ntazoja mugabo bataronse Big Four bena Niga munyabrazil gonongire mareso barashobora kwigira mugano rikora akuye rikora yumu mere bitere uwo muri Premier League imyaka yose ukamusumbya ibitsindo muri club uko nawe numwataka yagize karere nziza muri Newcastle cyawibaza umuntu yatsinze amagori 260 mugabo ukamurushije hariho sezo ataronse amagori arenga 23 urumva numwataka akomeye umwataka komeye birumvikana rero tuva mu Bwongereza twerekeza mu byo abantu benshi bari bategereje kumva tuja muri Champions League Champions League match retour Champions League ya Moscow yongeye kugaruka president wa FIFA Gianni Infantino bamubaza hagati ya Inter Domira n'umugwa wa FC Barcelona yivugira ati je musanzwe mubizi kuva kera ko ndi umufana wa International Milano Ekipe marakubwiye ko ifano totangara ariko umuntu ambwiye ko afana Inter Domira se nivyo ntangaza cyane kuko ni twavuze twumva yuko Inter Domira ikomeye ya ifise abo bakinyi bafise ayo mazi ahubwo naba bakinyi tuvuga barakomeye barahaciye benshi barahaciye baripfunza kujayo bose nta mukinyi muri jamya barahaciye ducyubwenge nta mukinyi numwe wa Inter Domira twarayimenya ko yakini cyagera ku Ligue des Champions kese ni na kipe ya wasanga itunze abakinyi bakomeye tunze ba Wesley Sneijder ba Etona Ronaldo Nazario yarahaciye bandi niba Kevin abakinyi benshi baciye muri Inter Domira nina nk'umuntu ngana nka Infantino kuvuga ko afana Inter Domira si ntiyo bambese ni nk'umuntu ambwira ngo afana Newcastle akakayomba inyuma yo kubitirwa muri finale ya 2023 abandi nyuma yo kumara imyaka 10 batanhonyoza ikirenge muri demi finale ya Ligue des Champions bagiye guhura kuri match retour match ari yabaye bitatu ku bindi yabaye match spectaculaire cyane Sanu twinjire muri no match umugwa FC Barcelona ino saison kuva umwaka wa 2025 watanga umaze gukina match 15 muri La Liga utsinda match 13 unganya match 2 ni club ifise amanota 41 ku manota
48. Umugabo azwi kw'izina rya Rafinha ino sezo niyo sezo yiwe ya mbere barayiye Rafinha mu mateka y'umupira w'amaguru kuva atanguye kubigira umwuga. Niyo sezo yiwe ya mbere afise ibitsindo byinshi. Umugwa wa FC Barcelona ino sezo maze gutsinda ibitsindo 94 toute compétition confondi. Salon match ale twarayibonye. Tugiye kubona match tu umugwa FC Barcelona utagira umukinnyi azwi kw'izina rya Jules Koundé yasohotse ababaye muri match ale utagira umugabo azwi kw'izina rya Balde. Umugabo azwi kw'izina rya Robert Lewandowski yagarutse nubwo bivugwa ko ashobora kudatangura azoba ari kuri bande touche mugabo ntazotangura mu kibuga. Muri International Milano Lautaro Martinez byavuga ko atazoboneka yagarutse, bivugwa ko azoba hari yakoze imyimenyerezo. Match urayibona ute? Iyi match iradusigira iki? Match ni senkani womenya ko umugwa International Milano mu match 14 umaze gukinira kuri stade yabo ya Giuseppe Meazza umaze gutsinda ibintu 11 unganya zitatu tsinda bari efficace. Giuseppe Meazza nta muntu n'umwe ahapfa, ni nko mu kuzimu. Stade ubu n'umufana baya ngira n'abafana basemera baraza kubafasha kuko animation biri muri kijya kibuga umuku buhari keve abafana baragutera igito tukabumva kabisa. Abafana bo kwa Inter de Milan n'ikintu uvuga yuko kizofasha Inter de Milan ni bagiye gukina. Ego no uvuga yuko bobo keve ntibabaye efficace kuko Inter de Milan je bageze ku minota 20 mbona ati Inter de Milan akazira kamaze muga Barcelona uno mwaka keve n'ikindi kintu ni naco kintu dukwiye kuraba. Mbe Barcelona kwitsinda amagori menshi muga ni wa mupira w'abadagi wanje wa Hansi Flick uno musi Barcelona yakina possession yabo mugabo tubona keve ni ya possession iteye goba. Barcelona irakwa ataka ntikubura migo ifise n'abakinyi bamaze kwigirira confidence. Uno musi Lamine Yamal novuga yuko nta media nimwe bataditera bavuga ati mbe hoba habonetse uwundi mukinyi mushasha agiye gutwara inyuma ya Messi na Cristiano. Muga turabe kwa Inter de Milan ikintu uno mwaka rimaze kumenyeza abafana bayo Kevin ntiyankesa amagori menshi ari naco cyadutangaje kuri match are Inter de Milan kwironka mw'ibitsindo bitatu. No ni naco cha Barcelona icyo novuga yafashishije Inter de Milan ahubwo niko yari yakiriye yari muhira mugani na Barcelona togira iki utovuga yuko yogenda gukomera amashi Inter de Milan ni match goyi novuga irimo ibiharuro bikomeye. Inter de Milan iragorana mugana Barcelona na mwaka turamaze kubona ntipfa ngo ihere no bwo itsinda abiri. Lamine Yamal atore sinema yavuze ati twebwe ubu nta equipe nimwe yo dutsinda ngo tugire iki tugende. Ari naco kintu kiriko kirabafasha collectivity entre yabo no kwigirira esprit muri bo uburyo bo bariko barakora. Kevin no twanabisubiyemo kenshi ngaha Barcelona uburyo uno mwaka ingene ahanisa iracyari mu bikombe byose kandi tubona byose bibo bitwara hose senkani muri Champions League yitwara La Ligue yitwara muga umwaka utangura nta muntu avuga neza ko Barcelona yogorana nk'uko muga turabona Barcelona hiri iragorana muga tujibagiza yuko na Inter de Milan babaye efficace. Ni equipe idefanda muga mu kudefanda kwayo Kev ifise abakinyi babiri hagati bafise iyo mwaye yo kugumana umupira bagahabataka babo babiri bakoresha Lautaro na Thuram bo bubona bagira iki barindiriye ibiza bagaca bakiriye espace muri kwa kudefanda bagira rimwe bakagarukira rimwe kuko inyuma y'ikina equipe ikina defense atwa hagati bo bakinisha batanu umva hacagaruka inyuma babiri ni defense atwa ya batatu umunimero 2 n'umunimero 3 iyo bariko baradefanda baca bagaruka bakaba batanu babandi baba miliere baba mediateur bo baguma hagati barabiki imipira za kuva muri box ari naco kintu hakani kare kunogu arusha
ari naco ni naco kinakunda kumwitwaza cyane kuko wewe iyo arose umupira awugira iki araba ahantu Lautaro cyangwa Marquinhos Thuram ari na Barcelona no musi muri defense yabo ikirankisa amagori menshi uno musi Barcelona niyo kugarantisa yuko ito maramati batarayibona mu ibitsinde bibiri kuri equipe ya attack mugana na Inter de Milan ngo nguko nyene nanyine barayibironkamo niya mbane equipe ziri balance muga izoba nziza izotsinda umusore Lamine Yamal twabonye ahindura urukina kino rwiza kuri match ari iyi match rero turiyo ntitwomwitegana narijya muri press conference babajije Inzaghi uzokinisha Di Marco cyangwa uzokinisha Damian nawati ntavyo ndamenya neza nshobora kubakinisha bose ari babiri bari kumwe muri press conference na Baston ati gombye kuvuga rero ko match azoki oya agasore karamini Yamal gamuha basigaye bagatinya nta mukino mutakomanse aba Bukayo Saka bagarnache baravuze ati umukinya aracangaje no mukinya afise indi mpano abandi bantu batari biteze Lamine Yamal ku myaka afise mugani novuga neza niba nka education nziza Kev bakamwitaho bakamurinda Lamine Yamal ni tara iri exceptionnel nta muntu umwe ashidikanya kuri tara ya Lamine Yamal yanagoye Di Marco muri rya karani 5 minutes yakinye aravuze ati ndahuye no mu nimero ka no mu winga gorana kabisa cya ku ruhande kuva mbaye yamukuye mu Di Marco ntiyanarekamye yahise yicara yambaye ikoti muga umuhungu yazanye Augusto yaramugoye gose ko Inzaghi yaciye amuha abakinyi batatu yamuhaye Augusto Acerbi na Henrique Mkhitaryan yaraza gukovura Mutya kabiri yanagoye Lamine Yamal gusa Lamine Yamal ntiyo mufata ngo bikonde kuko ntasenga byinshi arazi kuraba vision y'umukino arazi kwanima umukino wewe ni wa mukinyi ntakina imyaka yiwe itandukanye n'ivyakina kuko ivyakina kini by'abantu bakuze mu imyaka biracyari mukeya ya birumvikana ese Salon ushobora kurengana muri no demi finale urawugarantisa karo mu gushobora gutwara igikombe cya Champions League birakomeye haracana indi equipe tuvuga ikomeye ke Paris Saint-Germain ego ntiratsinda Arsenal ngo totalema muga amahirwe menshi kuri Arsenal yapfuye mu mutwe match yabo ya Bournemouth yarabononye kucura match ya Bournemouth yarashize mwabakinyi biwe bose onze kibuji bose bari mu kibuga muga Paris Saint-Germain yari yakoze amarotation ubona yuko yiteguye tuzonabona Kevin nta finale ndabona ibibishe gusa ino mwaka irimo za equipe z'ama possession tuzoraba equipe ikina possession Barcelona yahagera akagana Paris Saint-Germain tuzoraba umupira tuzoraba football moderne ibura rya Gikunde hamwe n'ibura rya Barde ntirishobora gukora ku mugwa wa FC Barcelona kuko tumaze imisi tubona iribura ry'umusore Barde mu gihe Gikunde we yarasanzwe ahari ibura rya Barde ryari rimaze imisi iriko rirabakora arabamenase kuri gatatu yego none ko babuze umunimero gatatu wabo n'umunimero kabiri wabo akabamurira rimwe babatikire no ntibishobora kuza gukora ku mugwa wa FC Barcelona muri rino joro muri iri joro ikintu vuga kiza kugora wanashaka ntaza gukinisha ntakinisha Gerard Martin na n'ujya mwana ya Hector Ford Kevin uno musaraza guhindura atuma azana Araujo na Kubarsi hagati muri defense centrale atuma henge inigo Martinez kuri gatatu na Eric Garcia cyangwa azane Araujo kuri kabiri muri abo bakinyi Araujo waza kuba ari kabiri niko ndabaza ambo Araujo ari kuri kabiri inigo Martinez akaba ari kumwe na Kubarsi kuri gatatu araza gukina ujya mwana nyene Gerard Martin muga Barcelona kubura jine kundu kabura na Barde Kevin ni esheki ikomeye ni esheki ikomeye ko Barde urabona muri mukuza kudefanda arabafasha mu kwataka ho n'ibindi jine kunde nawe ica gufasha akugarantisa kuri kabiri nta Kevin kuri kabiri umukinya afise nguvu n'umukinya nyaruka n'umukinyi aguha byose abafise uno musi umubuze novuga ko Lautaro na Thuram na Dumfries mbona Dumfries wewe na match yari yamubereye nziza hajya ahantu barahamenasa
poste yose baza guhengeka ko umuntu yaba Araujo yaba Gerard Martin baraza kuronka akazi kubera iki ku Barca na Barde baramaze kwerekana yuko rwagwego rwa Barcelona ntibaragwegera cyane mugabo Kev bariko baregera uno munsi Barde yabuze bicika inkuru Jireko ndabuze bicika inkuru birumvikana amahirwe ya Hande Salom kuri no match amahirwe ayigwa aragoye ni senkani oh yes senkani mutama Kev biragoye prediction niyo dukeneye je kubwanje amahirwe vanira basha ko nayibonye umugwa international Milano kaza kugerageza kumentena umusore Lamine Yamal ukamumentena pepe international Milano ndayiha amahirwe yo kuja muri demi finale muri finale ya Champions League wewe urabibona uki Kev Barcelona makiramaze kunkonvenka kabisa iramaze kudukonvenka ikora amakamba akomeye cyane ingirane nta mukinyi n'umwe muri Barcelona uvuga atakwiye utangwe wese ni wawo ni nyenye mugabo apari yuko babuze Jire kunde bakabo Barde wabo tugiye kubona match zinga hatagaragara mu kibuga zibakorako nakarase kubona bari menace cyane ikigeretse ko iyi match baza gukina muri weekend bafise classico gushira yuwore wande whisky wiwe aja avuye mu mvune bishobora kwita bimusubiza kuri risk kuri match ifise pression match ya classico ubona ifise n'ikivuga muri champion uko bahise menshi ndayashira kwa Inter de Milan kuri International Milan nari nkizobiri no muhira zose ni senkani mugabo ubwo bashigikira zose Inter de Milan narabaye desi imaze kuronka amagora umutima twete cyane namubwira ati karabaye Barcelona birahetse mugabo Barcelona byanyereza muri 30 minutes nayemaze kubona ati Barcelona umwaka ahubwo umuntu azoyiteka Kev isigaye yatakana ekipe umenga ni cooperative nishiki intege uno mwaka kabisa Kev ni ya ekipe nizo twara byose birumvikana tuve ku rukino rwa Barcelona twekeze ku rukino rwa Arsenal n'umugwi wa Paris Saint-Germain ruzababera Parc des Princes aho Ousmane Dembele yagarutse Dembouz azoba hari Mikel Merino ati tugiye kuzana intsinzi mu gihugu cyo Bufaransa uhemeranya na Mikel Merino biragoye Parc des Princes ikintu bari gukora gikomeye kwari gukora intsinzi y'Emirate nabo byarabananiye mugabo icyo novuga bafise Thomas bakinye bagize match nziza badafise uwo Partey wabo yagarutse biboneke ko nibagenda basa nk'abamufina ivyo bakinye Chris Valère yaje Thomas Partey Arsenal irashobora guhindura ibintu ikagira match nziza ko bujyana Paris na Paris Saint-Germain nawe nyene yahuye na kuko na Paris Saint-Germain Arsenal n'umwaka zisa n'ibintu zikina ibintu bisimilere zikina ni bimwe kuko equipe numva nta zose ni possession zose nta muri 9 mugabo bico Paris Saint-Germain cyo Arsenal yirusha uwo Mudembere ubwo Dembele no munsi ari ku 9 mugabo Kevin Dembele azana gufasha hagati ubona imipira baza kugaruka bakamuha ni waba yayiduganye imbere mugabo Arsenal Mikel Merino ararindira bakamuha ikintu mvuga rugarutse ko ni Valère ajute ikomeye kuri Thomas Partey no munsi ni ejo ni baronka Thomas Partey tuganjira abaningene bari bakoze match yari abona Declan Rice ibyo Thomas Partey ari gukora byakoze Declan Rice bikamubuza kwiperme cyangwa ko yamasanzwe bakina ni match zo biryoshe muga nawe novuga neza ke match ya Paris Saint-Germain Arsenal ntirahera na Arsenal irafise ubwo bushobozi bwo kuronka iryo goli rimwe bwo kuramvira City bakatima baje muri prolongation ibivamo nta numwe ababyizeye gusa ni Paris Saint-Germain no hamahirwe ndayiha amahirwe imparapo ya Arsenal urayiha amahirwe ufatiye kuke kuko uburyo ikina iri muhira nkaca ndaba ikirushije Arsenal ni itandukaniro rya Ousmane Dembele rya kipita Kvaratskhelia nande azanye barikora kazana duwe bose bakugora kimwe kandi uraturabona performance kebete nitwirengagize iyo umukinya ameze neza muri uwo mwaka kipe muri uwo mwaka uramuyobeko Ousmane Dembele no mwaka ameze neza ni haba Rafinha nyene bariko baragorana Dembele amaze kwashina match zirenga 18 atsinda urabe na performance y'amagori
Kiva afise amagori menshi muri uno mwaka. Ni naco kintu uno mwaka novuga yuko umubereye mwiza paraporo y'indi myaka kuko arose ibitsindo byinshi mu mwaka umwe. Uno munsi nta muntu yokumbura Kylian Mbappe muri Paris Saint-Germain. Ni nawe ya mbere muri kariyeri agize sinzo yiwe yo azovugira kati umwaka ubuntu kariyeri yanje nayo igejeje ku rwego hejuru kuko Mbappe yaragiye uno munsi nta muntu ariko arabaza ati mbe Mbappe gute bimeze gute. Dembele yaraganije ico gitutu cyo kuvuga ati twabuze umukinya amazina kirenga 6 abamere bitera muri no equipe muga Dembele yarerekanye ko nayo ivyo bintu bishobora. Ya birumvikana duce ku mugabane wa Afrika gato mu babanyi habaye finale ya igikombe cy'amahoro umugwa APR FC werekana yuko ibara nigirabura ni icyongweye niryo rikiyoboye mu gutsinda ibitsindo bibiri ku busa umugwa. Abanyamuji baracana imbere. Sport match wayibonye tesaro. Sport novuga yuko iracyafise wa munwa ni equipe y'umuntu ni nkamani n'amajambo ni fujo nyinshi babatse imyaka 20 byatwara igikombe. Sport uravye ivyo investista n'ivyo nka muri no myaka keke. Sport heruka kuba Sport muri 2018 kuva inyuma yaho yaracumbagiye n'igikombe cya champion n'umwaka ntibarerekana yuko bashaka kugitwara. Ejo warabonye match yejo Sport yararushijwe bishoboka APR ikintu cyo kuzana abanyamahanga ntibari gikoresha gusa ubona nubwo yazanye abanyamahanga bakwiye kuba bari muri APR nyene. Japan inyuma ya match Jibril watara aba defenseur bo bavuze ko atsindisha mitwa ati yaranyegereye yarangira uti bazi ko ntsindisha imitwa ariko giye gutangura ndabatsinda. Warabonye ibitsindo bya Rose ibitsindo by'ubwenge igitsindo ca mbere ndashira amakosa no ku munyegori Patient Ndikoriye kuko nta kontu nshobora kunsigura ko bashobora gutsindira muri ferme nk'iyi. Uraraba na tekinisite y'umukinyi kuko ingene ginji ego harimo erere gusa wa yere Jason consider nka erere cyane kuko uburyo Sport yararushimye uhugurusho kwa Sport n'ingene babateguye match bapfa kare. Sport isirafisa n'igiti cyo kuvuga ati apirira turushira nta kintu kimwe tukitwarana bisigure ko na champion bazoyibura nubwo bari imbere na champion bari imbere mugabo kepe mwendere geste bokora bari inyuma. Ya birumvikana tuvuge ku bintu bibiri bya nyuma hano wacu Primus Ligue journée ya nyuma ya 30 iraza kuba bagaruka uno munsi nyene ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Zimwe muri match zihari ku munsi wa kabiri umugwa Burundi Sport Dynamique uzowakira umugwa Ngozi City kuri Stade Runani, umugwa Rukinzo uzoburi kukina n'umugwa Vitaro kuri Stade Runani nyene, umugwa Musonga kuri Stade Ngoma uzowakira umugwa Kayanza United kuri Stade Umuco Olympique Star yakire Bumamuru aho ni ku munsi wa gatatu nyene umugwa Vision 2026 wakira umugwa Academy Deira kuri Centre Technique National, kuri Stade Runani Inter Star yakire Grenoir, kuri Stade Rukundo Message Ngozi yakire RRB Amasipiri, kuri Stade Ruyigi Moso Sugar yakire Flambeau du Centre. Tukiri mu Burundi nyene byamaze kumenyekana ingene imigwi izohura muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma mu gikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu zoba ari ku munsi wa gatandatu. Umugwi wa Burundi Sport Dynamique uzokina n'umugwi wa Musongati kuri Stade Gatwaro gesa 9 ku munsi w'Imana. Kuri Stade Ngoma umugwi wa Inter Star zoba wakiriye umugwi wa Vitaro kuri Stade Gatwaro ku munsi w'Imana nyene umugwi wa Relier uzoburi wakiriye umugwi wa Buma uzoburi kukina n'umugwi wa Bumamuru. Kuri Stade Umuco umugwi wa Aigle Noir watwaye igikombe cya Primus League uzoburi kukina n'umugwi wa Flambeau du Centre aho ni ku munsi w'Imana tariki 11 ico ari igikombe cyo mu kwiga twamenyesha ko inkino za kimwe ca kane gishiri ca nyuma ni match imwe utsindwa utaha ubwa muri demi finale hazoba match zibiri are retour munganije mu bakine prolongation ya 30 minutes hama banganije naho nyene batere ama penalty. Demi finale zikazoba ku matariki ya 14
match retour ziri ku matariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu. Finale tekanijwe kuzoba igenekerezo rya 24 z'ukwezi kwa gatanu kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega. Inshuti bakunzi ba JCTV turabashimiye ukuntu mwabanye natwe. Ico tubasaba ni cyakindi nyene no kubandanya mukanda subscribe, like ndetse na partage na commentaire zanyu turazikeneye. Sawa, ndagushimire. Ndagushimire cyane mwebwe ku mutima. Sawa, tusubira ku munsi w'ejo. Amahoro y'Imana asigarane nawe aho muherereye hose.